Amazina yanje nitwa Nizigimana Ani Joanise, nkaba ndongoye igisata c'abigeme n'abakenyezi bitunganiriza imyuga bakarondera n'iterambere. Twebwe nk'abigeme n'abakenyezi duhurikiye muri iri shirahamwe AJAMAP, twarifuje igikorwa co kwiteza imbere cane cane gifatiye ku bigeme n'abakenyezi bakora imyuga. Rero turi n'iteka n'umunezero ntangere kuba twashitse kuri uyu munsi, kubona twageze kuri bino bikorwa, aho twifujije gutera intege abandi bigeme bari mu myuga nka twebwe n'abandi bigeme biteza imbere bakoresheje ibikorwa by'intoke, cane cane kandi n'abandi bakenyezi basanzwe bakora kino gikorwa c'imyuga. Imbere yuko ninjira cane mu catumye tubatumako, reka ndabayagire gato ku vya AJAMAP, ishirahamwe rihurikiyemwo urwaruka, abanyamyuga, abakenyezi n'abigeme bakora ivyo kwiteza imbere bakoresheje umwuga w'intoke zabo. Ishirahamwe ryatanguye mu 2017 kandi rikaba rimaze gukora ibitari bike ribicishije mu ntumbero ryihaye. Izo ntumbero akaba ari intumbero zitatu. Irya mbere ni iyo gutanga inyigisho, cane cane kwigisha abandi bantu, cane cane urwaruka, abigeme n'abakenyezi ivy'imyuga. Intumbero ya kabiri ni gushigikira no guherekeza abo bigeme canke ubwo rwaruka rukora imyuga, rikabafasha mu itunganya ry'imigambi yabo, rikabafasha mu kungene bashobora gukora ibikorwa vyiza bishimwa, na cane cane ico twita entrepreneuria, kuko nico kintu kigezweho, si gusa gukora ahubwo no kurondera ukungene bodandaza ivyabo, bagashobora kumenya ukungene amafaranga baronse muri iyo myuga yabo boza barayikoresha. Aba tukaba dufise n'intumbero ya gatatu mw'ishirahamwe AJAMAP, niyo kuronderera amasoko abo bantu bose bafise imyuga bakora, ni kuronderera ukungene abo bantu ivyo baba bakoze baronka iyo babishora bakabijana, bagashobora kuronka umusaruro biciye mu myuga yabo. Ivyo navyo turabicisha mu mahayanishagurisha, ico bita cane cane ama exposition. Ayo ma exposition ashobora kuba ari au niveau national ngaha hagati mu gihugu canke ruguru, canke n'ama exposition yose abera mu bihugu vyo hanze, ico twita exposition internationale. Cane cane turakunda no kuja mu mafoire regional yo mu karere ka EAC. Gikuru muri ivyo vyose AJAMAP ikora ni kwitunganiriza yonyene ama exposition, cane cane ngira muramaze kuyumva exposition bita umuhinyanyuzi. Kandi iciza muri ivyo vyose nuko dusanzwe tuko turategura ubundi muhinyanyuzi kugira kane edition 4, tukaba tubatumiriye mwese mufise ivyo mukora, imyuga mukora, muze mwiyandikishe kugira ngo ivyo mwakoze bishobore kugurishwa. Rero nk'igisata c'abakenyezi twari twarifuje guhaguruka no gutumirira abandi guhagurukana natwe ngo twiteze imbere tubicishije mu mwuga. Twari twiyumviriye ikintu codufasha nk'abakenyezi, turabona ati umutima wo gukunda umwuga turawufise, ngira ngo n'ubwenge bwo gukunda umwuga canke ubwenge twakora umwuga turabufise, ariko hariho tumwe tugenda turabura. Ico no kwita motivation canke inspiration. Ni muri iyo mvo twiyumviriye yuko twotunganya kino cigisho baza kuduha, no batumirira kucumviriza cane gose kandi no gufata nkama inyigisho zose tuza kuronka. Twariyumviye no gutumira n'abandi bantu twita yuko umwuga wagejeje ahantu. Uno munsi twateguye inyigisho kubigeme n'abakenyezi basanzwe bakora imyuga, cane cane babikora mugabo banabikunda. Intumbero twari twifuza yari iyo guhamagarira abo bakenyezi bose nabo bigeme basanzwe bakora imyuga canke babikunda gusubira gukubita agatima kwinova ico gikorwa cabo basanzwe barimwo c'umwuga. Twari twifuje kandi no kubaha inyigisho zibigisha ukungene biteza imbere muri iyo myuga yabo, ku buryo bashobora kuronka uburyo biciye muri ico kintu basanzwe bakora bakunda citwa imyuga.
kandi na cane cane kubahamagarira kuja mu mashirahamwe, kuja mu makoperative canke gukorana n'abandi basanzwe bakora imyuga kugira biteze imbere. Twebwe twibaza yuko iyi inye ari intango, mugabo mu misi iza tuzokorganiza canke tuzotegura izindi nyigisho novuga ati zirambuye zishika neza ku buryo umunyamwuga wese agira aho yishikanije. Kandi si n'ivyo gusa, ntitwifuza kuguma ngaho i Bujumbura gusa, turifuza no kugera n'ahandi mu ntara zo ngaha mu Burundi, cane cane nabo vyokunda bagashobora gushika, izo nyigisho zigashobora gushika hanze y'igihugu.